kubera hajya umuririmbyi ashaka gutera imbere kubera nawe uririmba kajana gute utafise ikikwerekana ko abantu umuntu akumenye akurabe ibikorwa vyawe utafise video urumva nta kintu ego gusa barakumenya ariko hari ikintu kiba kibuze no natangwe gusora umuziki wanje wa mbere no natangwe kuja muri studio so watangwe kunkorera umuziki wa mbere no muhinyanyuzi twita Pitchen. Yes, what's up manigazi nizere ko mumeze neza mumeze fresh nanje ndi cool fresh abantu murabona ko no musi nambaye fresh no musi naberewe cool man kora subscribe kuri channel yacu ya YouTube ni Flip GTV sinirwa ndivuga muranzi ndagufitiye umuririmbyi ariko araza akiri muto upcoming reka nkunda munkundire ndamuramutse vipi bro safi man umeze cool ameze neza cyane today ndabona no musi wari wapendeje kabisa nagerageje kandi ko vyama niko nabo nimeresa watswe kuna hasi vraiment muguno musi nanje nari gukoreyeko ndabona kari bo kabisa wagerageje yes ku bantu batamuzi ku bantu batazi uri imbere ya kamera ninde so uri kuri kamera seo uri imbere ya numva twe turi imbere uri ya nawe hari inyuma uri inyuma ni nitakoresha umwanya rero uri abari imbere ni jewe na wewe ninde rero turi ku Justin Kid nuko bisanzwe ndumurembye mu Burundi nitwa Justin Kid asanzwe abahehe avuka he so je mba mubwiza Vede University navuka Igitega aho biti Igitega ndazi namwe murahazi kandi yes yitwa Justin Kid abantu batakuzi bo kumenyera kuki so abatanzi nuko mfise ico nkora ndumuririmbyi wo mu Burundi kandi ndiko ndakora ibikorwa byanje neza biko bigenda neza cyane Justin Kid yatanga umuziki ryari mu mwaka yuhe natanguye umuziki 2017 no natangwe gusora umuziki wanje wa mbere no natangwe kuja muri studio niho natangwe kuja muri studio uyo muntu yagukoreye umuziki ninde mbega hari ni ikihe kintu cyakugoye muri ico gihe utangura kuja muri studio so watangwe kunkorera umuziki wa mbere no muhinyanyuzi twita Pitchen akabakora Pitchen Revolution niwe yatangwe kunkorera umuziki wa mbere kandi bazi intango ko biba bigoye umuziki wa mbere narawukoze abantu barawukunda ariko ko rero nari nkitangwa ntivyoroshe cyane mugabo ndabona ko byoroshe kuko namaze kubona inzira yavyo byose kugeza ubu wabugeze ku ndirimbo zingahe nka Justin Kid kuva ntangiye ngeze ku ndirimbo 5 ariko kuri account yawe munabonye ko indirimbo imwe yitwa Bella indirimbo ziriko ariyo yo nise mbabarira niyo nise nijewe nawe izo zose ziriko umva byashitse utazi lavye fresh yaso ku muntu ariko araturaba kuri uyu mwanya mbega kuri Justin Kid ni kihe kintu Justin Kid yomubwira gitandukanye n'ico yarazi kuri Justin Kid je cyo umuntu mubwira je nuko ndiko ndakora neza akazi kanje k'umuziki kandi mfise ndabona vision yanje imbere yanje kari nziza kuko iyo ndiko ndakora biko birakundwa cyane niyo mpamvu sasa je mbona imbere yanje ari heza cyane mu muziki wanje yes muravyumva neza ko turi kumwe na Justin Kid nta kindi cyatuzanye mu sitataro BY niyo mpamvu ndakubwira ati koresha umwanya mugira subscribe like na comment kugira ngo tubandanye dukoresha umwanya natwe mu kubuzanira abaririmbyi bakomeye abaririmbyi bariko barabikora neza bakomeje abantu bafise impano ziketandukanye canke ibindi bintu bigiye bitandukanye yes ariko sindabona message imbwira ati bana bro raba ukoresha umwanya rero nawe usange ngaha na rero nimvye cyane biba bikenewe kugira ngo tubone ama message tubone ama comment yanyu kugira ngo natwe tubone ko muri ko muradukurikirana neza cyane mbega nka Justin Kid ni umuririmbyi wo mu Burundi uyu muziki wowe ubona gute nka Justin Kid muziki ndawubona neza kuko urampa akarasiyo ndakora amakaraoke ndabona
ndabona umuziki kabisa kuri gusa mw'iyi minsi ndiko ndawukora ndabona ko ndabonamo akarusho kuko hajya umaze gusohora umuziki umwe ntubone icinjiye utangwa gucika intege ariko jewe bituma ngira ingufu kuko ndamaze kubona ikintu kimaze kuva mu muziki kandi ntaravuga ngo ndamaze gushika kure ndamaze gukora ibintu byataye gusa n'abantu benshi bamenye ariko so mu muziki ya Nitanu mfise hari akarusho mfise ndamaze kubona ikintu gikomeye kimaze kuva mu muziki wanje ndiko ndakora. Wavuze ko usanzwe ugira karaoke. Karaoke ndayikora dimanche na samedi. Uri mu pianiste cyangwa uri umusoliste? Oya, hari umubosi yatwizeye atubwira kujya kwa band nyene. Ni band itwa gute? So ndumva sin band umva turahuriye hamwe yatubwiye ati muzuze muraza muze murateramisha abantu dimanche kuko nabize mu ndimbo nziza simuziririmbye abantu baranezerwa kandi nananje kukabarekanje ndagira akarusho ndaronka abantu kuko mose bamwe kumabateramisha muga so kuvuga ati ngo turimba ku mapiano turakwita indimbo ziwacu nyene n'izabandi nyene tukaryohera abantu so abakunzi b'umuziki nuko bose baradufata bakasapotinga umuziki ndundi kubera umuziki ndundi urika nikavukire n'inganye tuyikorera tukora umuziki wacu uko abantu benshi usanga bahurumbira imiziki yo hanze kandi natwe turabaririmbyi bo ngayo iwacu dushoboye ariko ugasanga ntibari kubadusapotinga nkuko bikenewe. Ico no basaba nuko bokurikirana umuziki ndundi kuko umuziki ndundi ni mwiza abaririmbyi barimba neza kandi dushoboye ico gituma mu boza baragira sibadukurikirana kugira natwe twaye imbere hacu ko twoshika ku cifuzo ciwacu tuba turiko turarondera umuziki. Yes, nk'umuntu yoguha 2 million umwanya wawe yakoresha 2 million y'umwanya ico nokora kubera kusa hajya umuziki kugira umuririmbyi amenyekanye cyambere na mbere nuko abafise amasanamu abafise indimbo zibona no fata nka gusa nk'inusu yayo sinkakora video y'isanamu amasanamu meza nuri mu mahanga ayibonye avuga ati iyi video ifise amasanamu meza kubera hajya umuririmbyi ashaka gutera imbere kubera nawe uririmba kajana gute utafise ikikwerekana ko abantu umuntu akumenye akurabe ibikorwa vyawe utafise video urumva nta kintu ego gusa barakumenya ariko hari ikintu kiba kibuze ariko ufise video hari ikintu nyene n'utari bwakubone ashaka kubona ico yampa nokora video nziza sinkarangura imigambi yanje sinkaja sinagenda mw'isudio nziza sibakora umuziki uri qualité umuziki mwiza ivyo nivyo nakoza kuko ndumuririmbyi kandi ndakeneye gutera imbere. Yes, jewe mu bisanzwe nisanzwe n'umuntu akunda umuziki kandi nisanzwe n'umuntu akurikira umuziki ahana ariko ngende ndaguhaye impanuro mu bisanzwe tuba turinga kugira ngo tubahanure mwebwe abaririmbyi bacu no ndagusabe cyane ubanze utravaye ijwi ubanze rondera ijwi kwanza kubera ko harakenewe ko wubaka wowe ijwi wawe wubake nka Justin Kid apana kubaka nka Justin Baby rero ni byiza cyane kandi tugushimire ko twitavye kandi waduhaye umwanya kugira ngo tuvugane nawe. Merci cyane ndashimira nanje vraiment murakoze kuma umwanya kunteka nkiri mu kiganiro ndabishimye kandi namuzobikore n'abandi kuko biranezere cyane ni byiza kabisa deseleze. Yes, akajambo kanyuma kuri Free GTV. Awesome, merci. Nkambwiye abafanzi banje abandi Justin Kid ko ukeneye indirimbo zanje ugenda kuri YouTube, Instagram, indirimbo zanje zose niho ziri urazibona ukandika Justin Kid ubone imikorwa vyanje nibikurikira biriko biraza byose ndabishirako imba indirimbo shashe ndavuga ati coming soon indirimbo shashe girize nuko je nkora mu muziki wanje. Yes, n'abandi nuko babikora ndagusaba kugira subscribe, like na comment kuri Justin Kid no kuri Free GTV ya MC Bizo on the microphone nyuma kamera ni koresha umwanya. Yes, ciao ciao.